amajambo y'Imana, amajambo y'Imana dusoma mu gitabo cyo Kuvayo. Kuvayo igice c'indwi kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 13. Ibyo tugiye gusoma ni ibivuga amakuru ya Mose atumwa kwa Farao. Haleluya. Yesu ashimwe. Muri ano majambo turaza kubona ukuntu Mose mbega yarakeneye iki kugira ngo ashobore kuja kwa Farao, kuko ntivyari vyoroshe ko Mose ahaguruka ngaje kwa Farao, ariko yarakeneye iki? Yarakeneye ijambo ry'Imana. Haleluya. Yarakeneye kugenda yitwaje ico Imana ivuga. Ico gituma ijambo tuza kwiga ko ari ijambo rivuga ngo koresha ijambo ry'Imana n'akanwa kawe. Haleluya. Koresha ijambo ry'Imana n'akanwa kawe. Hano Kuvayo igice c'indwi twosoma, uhoraho abarira Mose ati, raba ndakugize nk'Imana kuri Farao, kandi Aroni umuvukanyi wawe azokuvugira. Uzovuge ico ndakubarira cose, maze Aroni umuvukanyi wawe abibarire Farao, kugira ngo arekure Abisirayeli bave mu gihugu ciwe. Ariko nzotera umutima wiwe gukomanara, meze ngwize ibimenyetso vyanje n'ibitangaza vyanje mu gihugu ca Egiputa. Yamara Farao ntazobumvira, maze nzohana Egiputa bikomeye, nkureyo ingabo zanje, nibo bantu banje b'Abisirayeli, ndabakuze muri ico gihugu ca Egiputa ibihano bikomeye. Igihe nzohana Abanyegiputa, igihe nzohana Abanyegiputa bikomeye, ngakura Abisirayeli muri bo, Abanyegiputa bazomenya ko nzuhoraho. Nuko Mose na Aroni bagenza batyo uko Uhoraho yabageze abariko bakora. Mose yari amaze imyaka 80 igihe bavugana na Farao, ari nawe Aroni nawe yari amaze 83. Uhoraho abarira Mose na Aroni ati, Farao niyabarondera kw'ikimenyetso kibamenyekanisha, ubwire Aroni ko azana iyo nkoni yitwaje, ayiterere hasi imbere ya Farao, kugira ngo ihinduke inzoka. Nuko Mose na Aroni binjira kwa Farao, bagira nk'uko Uhoraho yababariye. Aroni aterera inkoni yiwe hasi imbere ya Farao n'abantu biwe, ihinduka inzoka. Farao nawe ahamagaza abanyabwenge n'abanyamareba, abo nibo bapfumu bo muri Egiputa, nabo babigira batyo, babikoresheje ubupfumu bwabo. Umuntu wese muri bo aterera inkoni yiwe hasi iba inzoka, maze inkoni ya Aroni imira izabo. Umutima wa Farao urakomantara, ntiyabumvira nk'uko Uhoraho yari yaravuze. Haleluya. Yesu ashimwe. Hano tubona Imana ihamagara Mose. Igihe Imana yahamagara Mose, nuko ugiye inyuma gato kuva ku gice ca 3 uri kuraza, tubona Imana ihagurukiye gutabara ubwoko bwayo. Imana yumva amarira n'amaborogo y'ubwoko bwayo igihe bari muri Egiputa. Kuko ngo muri Egiputa ngo hagiye kuza umwami atayigeze kumenya ivya Yosefu. Kuko ku vya Yosefu, igihe Yosefu yari ukomeye muri Egiputa,
niho Yakobo n'abana biwe bagiye muri Egiputa, baragwira baba benshi. Yosefu amaze gupfa, ngo haza uwundi mwami atigeze kumenya ibya Yosefu, niwe Farawo batubwira uyu munsi. Uyu Farawo abonye ubwoko bw'Imana bumutera ubwoba. Ubu bwoko bwari ubwoko bw'isezerano. Haleluya! Bwari ubwoko bw'Imana. Ubuzima bari bafise bwari ubuzima buhwanye n'ico Imana ivuga kuri bo. Ntibagwira kubw'ikindi, nuko bari bariko isezerano ry'uko bazoba ihanga rikomeye. Farawo abona ihanga rikomeye cyane. Iri hanga rimutera ubwoba, aravuga ati aba bantu nitutabashira hasi bazohava baduhindukirira umwanya n'umwanya. Niko gufata abantu b'Imana nabi. Igihe kigeze, Imana ihagurukira kugwanira canke gukura abantu bayo mu buja. Haleluya! Yesu ashimwe. Ico gituma tubona Imana ngaha ihamagara Mose. Musavyi w'Imana Mose arahamagagwa ngo Imana imutume kwa Farawo. Haleluya! Rero ico tubona ubwa mbere aha ku murongo wa mbere, Kuvayo igice c'indwi umurongo wa mbere, Uhoraho ngabarira Mose ati raba nkugize nk'Imana kuri Farawo, kandi Aroni umuvukanyi wawe azokuvugira. Haleluya! Ico tubona rero nuko ubwa mbere bitari vyoroshe yuko Mose atumbera Farawo. Haleluya! Ariko ico tubona kandi ni ingene tubona Imana imuhagurutsa. Turabona Imana imubwira ngo nkugize nk'Imana imbere ya Farawo. Mose yari umuntu w'inyama n'amaraso, yari umuntu nkanje ntawe. Ariko ni giki Imana yari yagize Mose kugira ngo imubwire ati nkugize nk'Imana imbere ya Farawo? Nta kindi catuma Imana imutera intege, nuko Imana yari yafashe akanya ko kumuha ijambo ryiwe. Haleluya! Yari yafashe akanya ko kumwibarira. Kuko tubona Mose igihe ariko arahagurutswa abaza Imana ati jewe ndinde kugira ngo ntume kwa Farawo? Raba utuma. Kubera iki? Mose yarazi Farawo. Farawo nk'umwami wa Egiputa ni nk'uko wovuga umukuru w'igihugu ari hejuru y'abandi bakuru b'igihugu kino gihe. Haleluya! Kubera iki? Kuko Egiputa yari nka puissance mondiale de l'ancien temps, w'ibihe vya mbere, ibihe vya kera. Rero Farawo yari akomeye cyane. Mose rero Imana imubwira ko nkugize nk'Imana imbere ya Farawo, nuko Farawo nawe yafatwa nk'Imana y'isi. Niwe yari nk'umwami w'isi. Ubu hari ibihugu vyiyumviriye ngo reka dukure aka gahugu ku karata y'isi, baca babikora ubwo nyene. Ariko icubahiro ni ic'Imana. Haleluya! Rero tubona hano Farawo yari umuntu adasanzwe, yafatwa nk'Imana y'isi mu biboneka. Nico gituma Imana rero ihagurukije Mose nk'uri hejuru ya Farawo. Ariko Mose yari afise iki? Mose yari afise ijambo ry'Imana. Haleluya! Mose yari afise ijambo ry'Imana. Rero mwibukire ijambo turiko turaganira, ni ijambo rivuga ngo koresha ijambo ry'Imana n'akanwa kawe. Ni gute wokoresha ijambo ry'Imana n'akanwa kawe? Nuko ica mbere utegerezwa kuba ufise ijambo ry'Imana. Haleluya! Mbariza mugenzi ati mbega urafise ijambo ry'Imana? Mose yari afise ijambo ry'Imana. Nta kindi yari afise. Igihe Imana imubwira ati nkugize nk'Imana imbere ya Farawo, nuko Imana yari yafashe umwanya wo kumuha ijambo ryayo.
Aleluya. Usubiye inyuma aha mu Kuvayo igice cya 6 turabona Imana iriko iraganiriza Mose ingene azobwira Farawo. Aha Kuvayo igice cya 6 ku murongo wa 2. Imana ibarira Mose ati nduhoraho kandi niyeretse Aburahamu, Isaka na Yakobo ko ndi Imana ishobora byose. Urumva ivyo Imana ibwira Mose? Ati nduhoraho, Imana isumba byo, ishobora byose. Ariko sinabiyeretse muri iryo zina ryanje ry'uhoraho. Aleluya. Yesu ashimwe. Ubundi Imana yiyeretse basogokuruza nk'Imana nkandiho, nk'Imana iriho. Ku gihe c'Aburahamu n'abamwamutse ko tubona Imana yivuga ko ari ndiho. Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo. Ariko ku gihe ca Mose tubona Imana yihishura ukundi, yihishura nk'uhoraho. Aleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Nico gituma twumva nga ijambo ry'Imana rivuga ngo sinigeze ngo basogokuruza ngo sinigeze ndabiyereka mu izina ryanje nk'uhoraho. Ariko wewe Mose uyu munsi ngomba kugutuma nk'uhoraho. Aleluya. Mose yarakeneye ijambo ry'Imana, yarakeneye kumva Imana imwibwira, yarakeneye kwakira ijambo ry'Imana kugira ngo ashobore guhagarara imbere ya Farawo. Ngo kandi nakomeje isezerano ryanje nabo ko nzobaha igihugu c'i Kanani, igihugu babayemo ari nyambukira. 5. Kandi numvise amaborogo y'Abisirayeli, Abanyegiputa bababoheye mu buja, nibuka isezerano ryanje, nuko barira Abisirayeli yuko nduhoraho, kandi nzobakura mu bikorwa vy'agahato Abanyegiputa babakoresha, ndabakure mu buja barimwo, ndabacunguze ukuboko kw'inkomezi n'ibihano bikomeye. Aleluya. Mwene data, ni gute wokoresha ijambo ry'Imana? Ni kwihasira, ni kwemezwa, kuba udakekeranya ko ufise ijambo ry'Imana. Nirihe jambo ry'Imana ufise? Ikibazo gihari, mbega hari ijambo ry'Imana ufise? Ntushobora gukoresha akanwa kawe udafise ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Ariko nizera ko ubwoko bw'Imana dufise ijambo ry'Imana. Aleluya. Ijambo narifise. Ushaka kwimvira ati mbega iri jambo rivahe? Ijambo abizera turarifise. Uko Mose yahawe ijambo abwirwa ivy'uhoraho, niko uyu munsi dufise ijambo. Ariko ikibazo, mbega ijambo dufise ririhe? Ririhe? Dukenera kwiyumvira iyo tuvuze ngo dufise agakiza, mbega ako gakiza kari hehe? Uwo kubwira ati nyereka agakiza ufise, gashire ku meza. Iyo tuvuze ko dufise agakiza, uwo katubwira ngo kerekane d'une manière, mu buryo bufadika nako twokwerekana. Ariko dufise iki? Iyo mvuga ngo mfise agakiza, mfise ijambo. Aleluya. Ufise ijambo. Mubiboneka nako wozana, mubiboneka nako wokwerekana, mugabe ico ufise ijambo. Aleluya. Yesu ashimwe. Kuko umukizwa ubundi ni kivyagwa n'ijambo. Petero niwe yabivuze mu cete ca mbere ca Petero igice ca mbere ku murongo 2. Haravuga ngo kuko mwavyawe n'imbuto itabora
ntimwavyawe n'imbuto ibora, ariko mwavyawe n'imbuto itabora, ngo mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana. Agakiza dufise n'ijambo. Haleluya. Kuko dufise ko dusa agakiza, twemanga ko twavyawe n'ijambo ritabora, ririho rigahoraho. Iryo jambo, haleluya, niryo ryatuvyaye. Rero turafise ijambo. Haleluya. Ngo kuko mwavyawe ubwa kabiri, mutavyawe n'imbuto ibora, ariko mwavyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana ririho rigahoraho. Manuka gato dufashe. Kuko abafise umubiri bose basa n'ivyatsi. Mbega twe turafise umubiri? Ngo abafise umubiri basa n'ivyatsi, ubwiza bwabo bumeze nk'amashugwe y'ivyatsi. Ivyatsi biruma, amashugwe agahunguruka. Manuka. Ariko ijambo ry'Uhoraho ryamaho ibihe bidashira, kandi iryo jambo niryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwiwe. Bene data, ata jambo turi nk'abantu bose, kandi abantu bose ngo bameze nk'iki? Bameze nk'ivyatsi vyuma, ngo bameze nk'ikintu cuma kanya gato. Ariko kubera twavyawe n'ijambo, haleluya, ntituri abantu buntu, ntituri abantu basanzwe, turi abantu bakomeye mu maso y'Imana, kuko ngo twavyawe n'ijambo. Iryo jambo rero ngo niripfa nirihera, ngo ririho kandi rihoraho ibihe byose. Nico gituma wewe ntuzogenda amazima yongo, kubw'ijambo ufise, kubw'agakiza ufise. Haleluya. Uri uw'igiciro imbere y'Imana. Abarundi bavuga ngo agapfuye kabazwa ivu. Abataravyagwa n'ijambo ry'Imana nibo bazobazwa ivu. Ariko twebwe abantu bafise agakiza ntituzobazwa ivu, tuzobarizwa mu ijuru ibihe n'ibihe. Haleluya. Rero bene data, ni gute twokoresha ijambo ry'Imana? Ubwa mbere ni kumenya ko iryo jambo turifise. Ab'i Korinto ba kabiri, Abaroma igice ca 10, Abaroma igice ca 10 ku murongo wa 6 gushika ku murongo w'8. Ariko kugororoka, Abaroma igice ca 10 ku murongo wa 6, ariko kugororoka kuva ku kwizera kuvuga gutya, ngo ntiwibaze uti ninde azoduga ngo aje mu ijuru. Bisobanurwa ngo kumanukana Kristo indwi. Canyu uti ninde azomanuka ikuzimu, risobanurwa ngo kudugana Kristo amukuye mu bapfuye. 9. 8. Ariko ukugororoka, haleluya, Yesu ashimwe. Mu yandi majambo, ukugororoka kutubwira iki? Agakiza katubwira iki? Ariko kwavuze gute ukugoroka? Kwavuze ati ijambo riri hafi yawe, riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe. Niryo jambo ryo kwizera, iryo tubigisha. Haleluya. Nigiki agakiza gakwiye kukubwira ku munsi ku munsi? Nukumenya ati ijambo riri hafi yanje, ijambo riri mu kanwa kawe, ijambo riri mu kanwa kawe mwene data. Haleluya. Dawidi yabihishuriye imbere y'igihe mu Zaburi 119 ku murongo wa 11, aravuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima kugira ngo noye kugucumurako.
Aleluya. Rero bene data, nta kindi dufise mw'inosi, dufise ijambo. Akanwa kacu gakwiye kuvuga ijambo. Yesu ashimwe. Hari abantu vyorohera kuvuga, uyu munsi ntibakwiye kuba bariko bavuga ivyo ari vyo vyose, bakwiye kuba bariko baravuga ijambo. Yesu ashimwe. Hari abantu bafise impano yo kuganira, kandi ni vyiza. Ariko iyo mpano kera yakoreshwa ivy'ibiterasoni, yavuga ibitagira ikimazi. Ariko uyu munsi ya mpano yo kuvuga ikwiye kuvuga ivy'Imana. Aleluya. Rero birakunda ko dukoresha ivy'Imana kanwa dukoresha ijambo ry'Imana kanwa kacu, kuko twebwe twavyawe n'ijambo, turi vyaremwe biva mu ijambo, turafise ijambo, turi ijambo, wewe uri ijambo. Koresha ijambo. Rero tubona Mose ashobora guhaguruka akaja kwa Farawo kubera iki? Kuko Imana yari yamuhaye ijambo. Aleluya. Ndashaka kuvuga ikindi kintu kigira kabiri. Ku murongo wa kabiri, hariya Kuvayo igice c'indwi umurongo wa kabiri, haravuga ngo uzovuge ico ndakubarira cose, maze Aroni umuvukanyi wawe abibarire Farawo, kugira ngo arekure Abisirayeli bave mu gihugu ciwe. Yesu ashimwe. Ni gute nokoresha ijambo ry'Imana n'akanwa kanje? Ni mu kurivuga. Vuga. Aleluya. Iyo wamaze kumenya ko ufise ijambo, atakindi ufise agakiza nk'ijambo, ufise amajambo y'Imana, ufise amajambo y'ubushobozi, ufise ico Imana ivuga. Iyo wamaze kumenya ko ufise ijambo, vuga ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Vuga ijambo ry'Imana. Abantu bahagarara imbere sibo bavuga ijambo ry'Imana gusa. Vuga ijambo ry'Imana. Aleluya. Nibikuvuga, akanwa kawe kavuga iki? Vuga ijambo ry'Imana uko Imana iguhaye kuri vuga. Yesu ashimwe. Nico tubona rero ngaha, Imana imaze kubwira Mose ati nguhinduye nk'Imana imbere ya Farawo, kuko yamaze kumuha ijambo. Ariko tubona ku murongo wa kabiri abwirwa kuvuga ijambo ry'Imana nk'uko Imana imuhaye kurivuga. Harimo akantu gakomeye. Si ukuvuga ijambo ry'Imana rikujemo ryose, si ukuvuga ivyo wishakiye, ariko aha tubona ingene ijambo ry'Imana Imana iguhaye kuvuga rigira ububasha kuko rivuye ku Mana. Twama turirimba ngo nta jambo rivuye ku Mana, ngo nta jambo ryavuzwe n'Imana rihere. Nivyo? Nta jambo ryavuze Imana ngo rihere. Erega n'Imana yari yarabitubwiye. Ari abahungu babonye umuntu yaje afise imareti y'amafaranga avuye hanze, baca baramubesha ngo Imana yari yaratubwiye kuzoza kino gihe. Yari yarabitubwiye. Erega inoti barayimuriye. None uronse abantu usanze mw'ishengero bagaca bavuga ati yari yarabitubwiye. Utagumije umutima imareti uca ugura. Vuga ijambo ry'Imana uko Imana iguhaye kurivuga. Yesu ashimwe. Hariga umenga twavuze ijambo ry'Imana mugabo rikaba sans effet. Ubundi hari abavuga ngo nzanira rya jambo ry'Imana. Aho uri kuvuga bakuzanire Bibiliya. Ndakuzaniye Bibiliya, sindakuzaniye ijambo ry'Imana. Ndakuzaniye ivyanditswe.
ariko ibi vyanditswe urahamagarirwa kubisoma. Umaze kubisoma ukabirimburako, ukabizigamira mu mutima wawe. Biri mu mutima wawe niho hari ijambo ry'Imana. Dawidi ati nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje, ariko riraha n'inkaratasi. Inaguye hasi umenga n'umwana aguye hasi. Yo, rya jambo riraguye. Oya, si ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ntirigwa. Abandi bagwaye ngo nzanira ya Bibiliya mwana ndayiraze ku musego. Burya nukutamenya. Vuga ijambo ry'Imana uko Imana iguhaye kurivuga. Yesu ashimwe. Abantu barashaka kuba bicaye mu mazu yabo, ugasanga bavuga ati uw'Imana ikunda bimuhera mu itiro. Cyanye abantu bakaba bicaye bakavuga ngo Imana izohezagira ibikorwa by'amaboko yacu twicaye. Oya, sivyo. Aha, icyo tugomba kuvuga rema. Haleluya. Ni ijambo rivuye muri wewe rigasohoka ku rurimi risunitswe na mpwemu w'Imana. Iryo iyo risohotse rigira ububasha. Haleluya. Iri ni ijambo hawe au milieu de circonstances. Ni ijambo hawe muganga akubwiye ngo indwara ufise ikwemerera kumara amezi angahe? 3. Ubu umeze gute? Ucubira icuya nk'uku kwanje mugabe iki ni icivuga butumwa. Ucubira icuya c'ingwara aho nyene c'ubwoba. Si bibi kubira icuya c'ubwoba, mugabo nutahira icuya c'ubwoba. Urakeneye kuronka rema. Urakeneye kuronka ijambo riva ku Mana. Haleluya. Turi umuryango washatse kurerera abana ku nkoni, kubera twikanga ingene tubona abagiye bamuka mu muryango wacu bakura bameze. Turavye inyuma abavyara bacu ba Muyomba, bamwe babona batonto, tugaca tugira ubwoba tukavuga ati abana rero twababonera muri kahise, mu bisekuruza. Abana rero bagakubitwa ifimbo sawa kugira ngo bagororoke. Imana iza kuduha rema, iravuga ati il faut faire attention. Abo bana muriko mubatoza inkoni. Inkoni nibayimenyera ishikira igufa nishikira ingeso. Abo bana ni mubasengere, batoza ijambo ry'Imana. Kandi mwibuke ko abana bakubagana, uwo yari mpwemu yera. Abana niko barakubagana. Ukeneye rema, ukeneye ijambo ry'Imana rivuga. Nico gituma hano twashizemo uko Imana iguhaye kurivuga. Kuko n'Abisirayeli na Mose na Aroni ntibagiye uko ariko kose. Kuko hano tubona ku murongo wa kangahe? Ku murongo wa 2 ngo uzovuge icyo ndakubarira cyose, maze Aroni umuvukanyi wawe abibarire Farawo kugira ngo arekure Abisirayeli bave mu gihugu ciwe. Raba ku murongo wa 6 ngo nuko Mose na Aroni bagenza batyo uko yabageze abariko bakora. Urakeneye icyo Imana ivuga mu gihe urimo. Erega aka kanya burya ijambo ry'Imana dukwiye kurikura mu izi nyuguti rikaba ubuzima. Aka kanya hari igihe urimo. Aho umuntu wese aka kanya hari igihe arimwo kandi kitoroshe.
burya igihe cyose ni vyiza wewe nyene kuba umunyakuri wawe nyene ukavuga ati mbega igihe ndimwe uyu munsi kitoroshe ni ikihe. Isi uyu munsi twigisha kwikuramo ubwenge, ariko abizera ntitwemerewe kwikuramo ubwenge. Dukwiye kwicara tukavuga ati mbega igihe tugezemo ni icahe. Aho umwe wese yari akwiye kumenya igihe agezemo. Umaze kumenya igihe ugezemwo ugaca usenga kugira ngo Imana iguhe ijambo, iguherema, iguhe ijambo ukwiye guhagararako mu gihe ugezemwo. Ariko hari igihe tubona umenga ibintu biriko biragenda, umenga ibintu biriko biragenda. Twanyoye icayi mu gatondo, saa sita baza guteka ubugari bwa kawunga, mw'ijoro naho duca turya umuceri. Urutonde rw'abizera ntirukwiye kuba urutonde rw'abapagani. Ku rutonde rw'abapagani rurimo ivyo barya mu gatondo, ivyo barya saa sita, n'ivyo barya mw'ijoro, ibisigaye bibagwako gutyo. Dukeneye ijambo ry'Imana. Haleluya. Dukeneye ijambo ry'Imana. Iruhande y'uriya muntu yama gushira hasi n'amajambo, ukeneye ijambo ry'Imana. Iruhande y'umwana uvuga akavuga, ukeneye ijambo ry'Imana. Iruhande ya rapport medical, ukeneye ijambo ry'Imana. Iruhande y'umugabo wawe utamenya ryari yahembwe n'ingene amafaranga yakoze, ukeneye ijambo ry'Imana. Ntukeneye kuvuga ngo nanje sinzosubira kumwugurira tashe, nzomureka hagume. Ukeneye ijambo ry'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Dukeneye ijambo ry'Imana. Haleluya. Ab'i Korinto ba kabiri igice cya 4 ku murongo wa 13. Ab'i Korinto ba kabiri igice cya 4 ku murongo wa 13. Ariko ko dufise uwo mutima wizera uboneka mu vyanditswe. Haleluya. Umutima w'umukizwa ngo ni umutima urimwo ukwizera. Ikiwugize ugizwe n'ukwizera, urimwo ijambo, urangwa n'ijambo, ukoze mu kwizera, uri fabriqué dans la foi. Erega umutima wawe ukoze mu kwizera. Ikintu cyose gifise ikigikoze. Ico gituma hariya mu Migani igice cya 4 umurongo wa 23 avuga ati rinda umutima wawe gusumba uko worinda ikindi kintu cyose. Kubera iki? Ngo muri wewe niho icuri kidudubiriza, icuri kiri mu mutima wawe, akakiza ufise kari mu mutima wawe. Haleluya. Ngo umutima wawe, ngo rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi cyose, kuko ariho ubugingo bwawe bududubiriza. Dusubire hariya twari turi 2 Korintiens 4:13. Ariko dufise uwo mutima wizera uboneka mu vyanditswe, ngo nizeye nico catumye mvuga. Natwe nyene turizera, nico gituma tuvuga. Haleluya. Yesu ashimwe. Iyo wamaze kuronka rema, ukaba waronse ijambo ry'Imana rivuye mu mutima wawe, risuniswe n'Imana hagati mu bihe bigoye, igihe waronse ico Imana ivuga. Haleluya. Vuga. Nizeye nico gituma mvuga. Bene data, turakeneye kwama dupfukamye kugira ngo twumve ico Imana ivuga. Igihe cyose turonse ico Imana ivuga, tuba turonse intsinzi. Haleluya. Igihe cyose turonse ico Imana ivuga, tuba turonse iki? Tuba turonse intsinzi. Haleluya.
Ezekiyeri 37 havuga gute? Ezekiyeri igice ca 37, Ezekiyeri igice ca 37 ku murongo wa 4. Arongera arambwira ati, vugira kuri aya magufa uyabarira ati, yewe mwana w'umuntu. Ngo vugira kuri aya magufa uyabarira ati, yemwe magufa yumye, nimuvuge ijambo ry'Uhoraho. Hari ibintu mu buzima bwawe kano kanya bimeze nk'amagufa yumye. Ukeneye ijambo ry'Imana kugira ngo uvugire ku vyumye. Hari igihe uri kuracamo kimeze nk'amagufa yumye. Aleluya. Nahaweho kwiyumvira ngo nimwumve ijambo ry'Uhoraho. 5. Uku niko umwami Uhoraho abarira aya magufa ati, ehe ngira nshire impwemu muri mwebwe, nuko muraba bazima. Kandi ngira mbashiremo imitsi, mbazane kw'inyama, mbarenze k'urukoba, mbashiremo impwemu, nuko muraba bazima, kandi muramenya ko jewe ndi Uhoraho. Nuko nca mvuga nk'uko mbariwe. Maze nkiriko ndavuga haza umuturagaro, mbona isi itigita, amagufa arafatana, igufa na rigenzi ryaryo. Nuko mvuga nk'uko mbariwe. Mose amaze guhagurutswa yaciye agenda kwa Farawo aja kuvuga nk'uko abariwe. Yesu ashimwe. Mose yavuze nk'uko abariwe. Ntivyari vyoroshe ko Mose ahaguruka akaja kwa Farawo. Mose yari yakuriye kwa Farawo, yari yararezwe arerewe mu nzu kwa Farawo. Ariko kubera atari umwana wa Farawo, amaze kumenya ko ari umuheburayo, abonye umunyegiputa ariko ahahaza umuheburayo, Mose amukubita kaci, aba aramwishe, arahunga. Uko niko Mose yavuye kwa Farawo. Mose yari yavuye kwa Farawo ahunze. Vyari bigoye Mose ingene yosubira kwa Farawo kuja kumubwira ngo Uhoraho avuze ngo rekura ubwoko bw'Imana. Mugabo kubera ariko yabariwe. Aleluya. Kubera ariko yabariwe, Mose agira ubushizi bw'amanga bwo kuja kwa Farawo. Mose ntiyajanye ivyiwe, yavuze uko abariwe. Aleluya. Ntivyari vyoroheye Mose, mugabo kubera yarafise rema, yarafise ico Imana ivuga, yarafise ico Imana yavuganye nawe. Aleluya. Vyamuhaye guhaguruka, aragenda ahagarara imbere ya Farawo, aramubwira ngo rekura ubwoko bw'Imana. Yesu ashimwe. Vugira ku bihe uko Imana ikubariye. Vugira ku bana bawe uko Imana ikubariye. Aleluya. Vugira ku vyawe uko Imana ikubariye. Iyo Imana yakubariye nusubira gukekeranya, nusubira gutinya. Aleluya. Vugira ku iyo raporo medicale, ku vy'umuganga yavuze uko Imana ikubariye. Aleluya. Vugira kuri chômage uko Imana ikubariye. Vugira ku rugo rwawe uko Imana ikubariye. Aleluya. Imana iriyerekana. Yiyerekaniye mu kivuga. Amena. Vuga ijambo ry'Imana uko Imana iguhaye kurivuga. Ubwo nibwo buryo bwa kabiri dukwiye kumenya twokoresha ijambo ry'Imana n'akanwa kacu.
icya mbere ni ukumenya ko dusa ijambo. Icya kabiri ni ukumenya ko ijambo tugiye kuvuga ni ijambo duhawe n'Imana, tuvuga uko Imana iduhaye kurivuga. Yesu ashimwe. Haleluya. Bene data, ikibazo gica kivyuka ngaha ni uko ata jambo dusoma. Turakwiye gusoma ijambo ry'Imana, turakeneye ijambo ry'Imana. Haleluya. Abakozi b'Imana, ikosa twokora ni igihe twokwama turi imbere y'abantu b'Imana tubahamagarira kudushira ku mutima, kumviriza ibyo tuvuga, kubikwegerako. Abantu b'Imana beza bakwiye gutumirira abantu, haleluya, icyo Imana ivuga. Nayo umuntu w'Imana arashobora gutakarira ngaha imbere, aho gutumbereza abantu ku cyo Imana ivuga, agahamagarira abantu ku byo wenyine avuga, kandi ibyo ariko aravuga kumbure atanabihawe n'Imana. Yesu ashimwe. Ukwigisha kwiza ni uguhamagarira abantu gushira imitima yabo ku cyo Imana ivuga. Rero birabishe igihe abantu b'Imana batahira ibyo umukozi w'Imana avuga kuwa Mungu, bakazogaruka gutahana ibyo umukozi w'Imana avuga kuwa Mungu. Umwaka ugahera, umuntu aza ngaha agatahira ibivugwa imbere y'ishengero ku munsi wa Mungu. Uko no gupfa mu buryo bw'impwemu. Programe yawe cyane agenda yawe yo gusoma ijambo ry'Imana irihe? Soma ijambo ry'Imana ryari? Umwe mu bakozi b'Imana dukorana niwe yigeze kudushingira intara avuga ati, ndafise Bibiliya yo muhira iguma muhira, ndafise na Bibiliya yo muri biro. Wowe ufise Bibiliya ya hehe na hehe? Ubundi muntu yakunda ikawa aratubwira ati, ndakunda ikawa ga yemwe, icyumba cyose, ivyumba byose nabishizemo cafetiere. Ndakunda ikawa ku buryo inzu yanje yose ahantu mbona cyane hari cafetiere, hari kakuma gateka ikawa. Ukunda iki? Bibiliya zawe zibikwahe? Zirihe? Ufise zingahe? Nahari abatazifise, abatazifise ngaho reka tubareke. Haleluya. Rero ushireho uburyo bwo gusoma ijambo ry'Imana. Haleluya. Ndakunda amajambo ari muri Ezekiyeri igice cya 3 kuva ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 4. Ezekiyeri icyo atandukanira ko n'abandi bahanuzi nuko wewe yavugishijwe mu gihe kigoye. Sivyo? Ni nk'uwo gutuma ngo jya kuvugishwa ku kirimba kwa perezida. Mbega birakunda? Yebyo kunda mugabo utaraheza kuvuga, amaboko aba ari inyuma. Watwawe hari ukabazwa icagushikanyeyo. Ezekiyeri nawe ijambo ry'Imana ryamushitse ko bari Babiloni, était en exil, bari mu buja kwa Nebukadineza. Igihe abandi bahanuzi ba Yesaya na ba Yeremiya bavugishijwe bakiri Yerusalemu, Ezekiyeri wewe yavugishirijwe mu kinyago. Ariko imbere y'uko avugishwa, ijambo ry'Imana avuga rya muri Ezekiyeri 3 kuva ku murongo wa 1 ngo Imana inyereka umuzingo.
ijambo ry'Imana numva mpwemu w'Imana ambwira ngo haza amara yawe n'inda yawe uwo muzingo, maze ngo nugura akanwa ndawutamira ndawurya uramanuka unshikamwo ngo unsosera nk'ubuki. Ijambo ry'Imana urifitiye, urarifise, urarisoma, mbega urarifungura. Yesu avuga ati umuntu natungwa n'ivyo kurya gusa, ariko umuntu atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Nimba ata jambo ufise ku munsi uri kugenda upfuye mu buryo bw'impwemu. Indya zawe warazibagiye, ivyo wagomba kurya waravyibagiye. Imbere yuko wimvira ivyo murya saa sita, wategezwa kuvyuka iry'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana rigusosere nk'ubuki, urikunde. Haleluya. Biragoye ko tuvuga ngo koresha akanwa kawe, koresha ijambo ry'Imana n'akanwa kawe. Igihe ijambo urumva ucunyumva nk'uri kavuga icarabu. Bariza mugenzi ati burya hajya usoma ijambo ry'Imana ryari. Naho atokwishura ako kabaza agatahana. Ubundi ibibazo vyacu, inyishu z'ibibazo dufise biri mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Inyishu z'ibibazo vyacu ziri hehe? Mu ijambo ry'Imana. Ubundi ibintu Imana yari yatumye Mose kwa Farawo byari vyoroshe. Byari vyoroshe. Mbega Farawo yahavuye arekura ubwoko bw'Imana. Yaraburekuye. Mugabo yabarekuye inyuma y'igihano c'icumi. Utari mu ijambo ry'Imana wama mu bihano. Ibihe ntibizokugirira akagongwe. Ibihe, le temps, ce sont les lois de la nature. Ibihe n'amategeko y'ingene ibintu bitunganijwe. Ibihe nibiza. Hari igihe batubwira ngo mugakiza n'umunyenga no kunyerera gusa. Uko abapagani bariko barakubitika niko turiko turakubiti. Umuceri uduza udugira bose. Malariya ikubita uwizera n'utizera. Sivyo? Kontra ihera ku wizera n'utizera. Abana bagorana saba abapagani gusa. Abapagani bagorana nk'uko ababakizwa bagorana. Abagore n'abagabo bagorana saba abapagani gusa. Baba abagabo babakizwa baragorana, n'abagabo n'abagore babakizwa Yesu ashimwe. Ariko itandukaniro rikwiye kuhaba nuko dukeneye abagabo bafite ijambo ry'Imana kugira ngo kamere kabo gatume babaho gatume bagenda uko bibereye. N'abakenyezi bubaha Imana bakaba bafise ijambo ry'Imana rituma bagenda uko babereye bahamagawe. Mugabo ni waba uri umugabo w'umukizwa udafise ijambo ry'Imana, nta tandukaniro riza kuhaba. Itandukaniro twumvise ko dufise ijambo. Yesu ashimwe. Nta kindi kintu cocisha umugabo bugu. Erega mu mugabo burya harimo akanyarigabo kandi agahabwa n'Imana. Erega n'Imana yakaduhaye. Nindemanwa no muri jewe karimwo, no muri wewe karimwo. Mugabo kicwa na mpwemu, kicwa n'iki ijambo ry'Imana rivuga. Hari gushika ku rupangu ukarindira ko bakugurira iminota 2, umuntu yaza kuguruka menga uwo mutora aho nyene.
erega abagabo b'abapagani ahita gutura. None ko wugura yavuye mu modoka. Iyumvira umuntu wugurura yavuye mu modoka. None aba yaviriye yiki? Ndamutora. Iwanje jewe barandindiriza. Umugabo w'umukizwa barakurindiriza. Hageze igihe ndababwira ati uri kurakaranga shira hasi je uzunyugurure. Mugabo muhemu w'Imana ambwira ati burindira sha. Bipfa bidapfa urashize hasi je uzunyugurure. Ariko muhemu w'Imana ambwira ati suko guma mu modoka utegereze. None ubu ndasira ngaha jewe ndiko ndadodora. Nivyo vyizigira ufise. Bene data, Ab'i Korinto igice cya 3 umurongo wa 16 ng'ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye. Farawo yakwegeye igihugu kubwo kutumvira ijambo ry'Imana. Kuko ijambo ryari simple, ryari ryoroshe, rimubwira ngo rekura abo bantu batahe. Farawo aravuga ati qui est ce Dieu qui parle? Icago ca mbere gushika ku cago ca 10 Farawo aravuga ati abo bantu ni batahe. Mugabo batashe baremvye, udafise ijambo uraremba. Mugabo si ijambo ugendana ubuzima bw'Imana. Haleluya. Mose na Aroni bati inkoni yabo hasi cika inzoka. Farawo ati nawe turafise ivyo bikorwa hano, ivyo ni ibintu simple. Amagara abapfumu bakamenyi n'abandi nabo baterera inkoni zabo hasi zishika inzoka. Inzoka ya Mose icirazi. Farawo ako kumva babwira ati mviraho, tahubwo barya abantu banyu tugira tubongerereza akazi. Umutima wiwe uraguba. Haleluya. Bene data, dukwiye gushira umutima ku ijambo ry'Imana. Ubundi iki gihe turi mu gihe cyo kurondera ibitangaza. Ubu tugeze mu gihe c'agakiza karondera ibitangaza. Nturondera ibitangaza, rondera ijambo ry'Imana. Farawo yari yaronse ijambo ry'Imana, ariko acashira umutima ku gukora ibitangaza. Ntushira umutima ku kurondera ibimenyetso n'ibitangaza, shira umutima ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi abantu bakora ibitangaza batsuniswe na Satani nk'uku kwa Farawo barahari. Bakora ibitangaza basuniswe n'ubushobozi bwa Satani, binyegeje inyuma y'izina ry'Imana kugira ngo bazimize abantu. Ntushira umutima ku kurondera igitangaza, shira umutima ku kurondera ijambo ry'Imana. Kuko iyo igitangaza cije, Imana iba igomba kwiyerekana. Icatumye Imana ikoresha Mose ibitangaza kwari ukugira yiyereke Mose. Erega Imana yirigwa irakora ibitangaza. None iyo uvyutse si igitangaza cakoretse. Mugabo hari ikindi uraririye kitazopfa kije. Mugabo igitangaza cakoretse. Abantu bari à la recherche des miracles. Nturondera ibitangaza utarondera Imana. Rondera Imana, Imana igukorera ibitangaza. Kugira ngo ibitangaza nivyaba uvuze ngo ibi ni ucuvuga ati ibi ni Imana yabikoze kuko niyo narishize ku mutima. Ariko ibitangaza ubibonye ukabibona bitari umutima wo kurondera Imana, bihinduka des spectacles, bica bibi bikino. Igikorwa cyose kitaje gifise intumbero yo kudushira kuvyura ukwizera mu ijambo ry'Imana, c'est un spectacle, kibi gikino.
abakizwa bamwe bamwe bariko barondera ibikino, bazi ko bariko barondera Imana. Iyo urondera ijambo ry'Imana ukaba witeze Imana mw'ijambo ryayo, haleluya, uba mu mvura y'ibitangaza kuva ku wa mbere gushika ku munsi wa Mungu. Ariko iyo urondera igitangaza uba uri kurondera vya bintu vy'ibisigabwenge. Reka kurondera ibintu vy'ibisigabwenge, rondera ijambo ry'Imana. Iyo urondera ibisigabwenge uzobirondera ubibure, ariko iyo urondera Imana, Imana iguma ikora ibikomeye, haleluya, kuko ibikorera mw'ijambo ryayo, haleluya. Je ngendera mu bitangaza kuva ku wa mbere gushika ku wa Mungu. Uri kurondera igitangaza gikomeye, nta gihari. Igitangaza gikomeye kwari ukukizwa ukava mu vyaha. Erega abantu batiyumvira ko igitangaza gikomeye cyakoretse. Wowe none wari kuva mu vyaha gute? Je byari bigoye ko mva mu vyaha, ariko igitangaza ca mbere narakirose. Iyo bukeye nakira igitangaza, haleluya. Iyo ntashe mw'ijoro nakira igitangaza, haleluya. Igihe cyose ndiko nakira ivy'Imana iriko irakora. Kubera iki? Kubera washize umutima kw'ijambo. Imana ibahezagire. Haleluya. Koresha ijambo ry'Imana n'akanwa kawe. Haleluya. Menya ko ufise ijambo ry'Imana. Umaze kumenya ko ufise ijambo ry'Imana, rivuge uko Imana iguhaye kurivuga ku munsi ku munsi. Tahura ibihurimo, ibihe bihurimo. Nakunze hariya mu Baroma igice ca 10, hariya twasomye haravuga ati ijambo riri hafi ya, riri mu kanwa kawe. Ndavugana n'umuntu yumva umenga arakeneye inyishu y'ikibazo. Inyishu y'ikibazo ijambo ry'Imana. Tashaka kuvyaguruka. Harige mvira ati mbega ninda zonsengera ngakira, iyi ngwara izokira gute? Ni igiki kizohindura uyu mwana agayema? Uyu muntu antangiriza aho ngeze hose yirirwa arancafuza, ni igiki kizonkura ko uyu muntu gayema? Ni igiki kizotumbereza aba bana mu nzira yo? Ni igiki kizozana amahoro mw'uru rugo gayema? Ni igiki coshira uyu mugabo ku murongo? Ni igiki coshira uyu mugore ku murongo? Ni ukuri ibi bintu vyogenda gute? Ni igiki kizonkura ko uyu mukoresha anshaka mu vyaha? Ni igiki kizotuma aya mashuri anyorohera? Hamamwo ikibazo. Ukeneye iki? Ukeneye kuvuga ijambo ry'Imana uko Imana iguhaye kurivuga. Iryo jambo urarifise. Toi, tu es le produit de la parole de Dieu. Uri cavyawe n'ijambo. Ijambo riri mu kanwa kawe, ijambo riri hafi yawe, ijambo ry'Imana riri mu mutima wawe. Urakeneye gusenga ukamenya ibihurimwo. Urakeneye gusenga ukamenya igihe aho kigeze. Iyo wamaze kumenya igihe urimwo, uza kuronka n'ijambo rihwanye n'igihe urimo. Tashaka kuvyaguruka bicaye kugira ngo tube mu mwanya mwiza wo gusenga no kwitegurira kurangiza. Abaririmbyi bodufasha mu kanya keza ko gusenga. Ndashaka kuwivuga
shimisha umutima wawe wera, nzamuye ubugingo bwanjye kandi bwose, wakire wumvirize ukore, ngirente wundi utagira umugayo, bwiza buzira inenge, mukunzi wanje, uhoraho wuzuye ubuntu, ugira neza, tega ibiganza ngupfumbatishe amashimwe, ngira icyo ushaka, kumpa imbaraga nyinshi, nesha ibigerageza, ndakwifuza mu bihe nk'ibi mwami Yesu, mbwira icyo ushaka mwami, umpa imbaraga nyinshi, nesha ibigerageza, ndakwifuza mu bihe nk'ibi mwami. reka uduze ibiganza byawe. Imana ikugendere mwene data, Imana ikugendere. Kura amaso ku kibazo, kura amaso ku bihe, kura amaso ku bintu n'abantu, kura amaso ku vyavuzwe, kura amaso ku vyabaye. Reka Imana ikugendere. Mana, gendera abantu bawe, gendera abantu bawe Mana, gendera abantu bawe Mana, gendera uyarushe, gendera uyarushe. Ndagusengeye wowe ufise ibibazo bidahera, wamana ibibazo bitagira inyishu, ndagusengeye uno munsi. Ivyo bibazo bitagira inyishu bihere mu izina rya Yesu. Ibibazo vy'udusukirane bihere mu izina rya Yesu. Imana ikubera inyishu mu izina rya Yesu. Yesu akubera inyishu mu izina rya Yesu. Ijambo rikubera inyishu mu izina rya Yesu. Ariko aragendagenda hano, reka ijambo ryinjire mu magufa yawe, reka ijambo ryinjire mu bwenge bwawe, reka ijambo ryinjire mu mugongo wawe, reka ijambo ry'Imana ryinjire muri wewe. Ezekiyeri avuga ngo riransosera, riransosera nk'ubuki. Urakoze Yesu. Reka agwaye akire, reka uyarushe aruhuke, reka uyaremerewe aremurukwe, reka uyari yatakaje ivyizigiro asubizwemo ivyizigiro n'ijambo ryawe. Ngurungika ijambo ryawe ugakiza. Reka uyu yari yiteze ibintu atazi ingene bizogenda aronka umuco uvuye mu ijambo ryawe. Reka uyu yari yumva umenga arakeneye umuntu, yaraba akabona nta muntu afise. Reka ijambo ryawe rimukorere. Akira ijambo ry'Imana, akira ijambo ry'Imana. Aho uri akira ijambo ry'Imana.
mu mubiri wawe akira ijambo ry'Imana. Mu rugo rwawe ijambo ry'Imana ryinjire. Mu bana bawe akira ijambo ry'Imana. Mu gakiza, mu muhamagaro wawe akira ijambo ry'Imana. Mu migenderanire nawo mwubakanye akira ijambo ry'Imana. Mu ndero y'abana bawe akira ijambo ry'Imana. Muri kazoza kawe akira ijambo ry'Imana. Mu gahazo akira ijambo ry'Imana. Mu kwanywa, mu kubeshegwa, mu kurenganywa akira ijambo ry'Imana. Reka dukomere Imana amashyi. Amashyi menshi ku Mana. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana wakoze ku mwanya twabayemo. Ishimwe n'icyubahiro bibi byawe. Witangira imbere abantu bawe. Urakoze ko waremesheje abantu bawe. Baje barondera wewe, baje bagana wewe, bashengereye wewe. Ndagushima ko bagendeye Mana ukabaganiriza. Ndagushimiye ko yasubijwemo intege, yasubijwemo inkomezi. Ndagushima ko wasubijemo amahoro n'umunezero. Ndagushima ko wasubijemo ituze. Urakoze. Senge abantu bawe baze bagira indwi nziza n'ibihe byiza. Mu izina rya Yesu sense dushima.